Umwaka w'ibihumbi 2019 wari umwaka witiriwe guhinduka ukundi, aho twabaye mu bihe bidasanzwe byo guhinduka ukundi mu buryo bwose, duhereye mu mpwemu no mu bindi bice byose by'ubuzima bw'ishengero n'abanyeshengero. Muri uyu mwaka twabaye mu bihe bidasanzwe, tubona ikiganza c'Imana mu bikorwa byinshi bitandukanye. Amasengesho twinjiza mu mwaka w'ibihumbi 2019 mu ijoro rya 31 ukwezi kwa12 ibihumbi 2018 rishira itariki ya mbere ukwezi kwa mbere ibihumbi 2019 yabaye yadasanzwe kuko twumvise ijambo ry'umwaka twashikijwe n'umuvyeyi w'ishengero CLG Apotre Kevin Sibomana. Ukwezi kwa mbere kwaranzwe n'amasengesho afatikanije no kwisonzesha yitiriwe ubusabane nk'ikintu nyamukuru kidufasha guhinduka ukundi. Muri uko kwezi kwa mbere mu bikorane by'ikanguro twarakiriye umukozi w'Imana Edward Addison avuye mu Bwongereza, aho yatanze inyigisho ku barongozi ku bijanye n'ikanguro. Kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umuvyeyi w'ishengero CLG yaragiye mu gihugu ca Kenya mu bikorane byo gusiga amavuta abungere n'abarongozi b'ishengero umuga w'Imana nzima ryo muri ico gihugu. Umwaka w'ibihumbi 2019 waranzwe no gusohoka mu ivugabutumwa. Ivugabutumwa kunzu no mu isoko yo mu Gisyo ryabaye itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri n'itariki 18 ukwezi kwa gatanu. Abakijijwe na 280. Igikorane cyo kuri Lycée Municipal Kanyosha cabaye itariki 15 ukwezi kwa kabiri. Abakijijwe ni 123. Ivugabutumwa kuri Hôpital Prince Regent Charles ryabaye itariki 11 ukwezi kwa gatanu. Ivugabutumwa ryahoze hitwa muri Twonone ryabaye itariki 16 ukwezi kwa 11. Abakijijwe ni 150. Ivugabutumwa muri Hôpital Prince Louis Gasore ryabaye itariki 7 ukwezi kwa 12. Igikorane c'inzamba y'ikanguro c'uno mwaka cabereye mu Kamenge ku magenekerezo ya 24 na 25 mu kwezi k'umunani, aho abantu barenga igihumbi bakiriye umwami Yesu. Kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa 12 ishengero CLG ryaragendeye abafungwa bo mwibohero rikuru ry'Imuramvya. Abantu batandatu bakaba barabatijwe mu mazi menshi barakira umwami Yesu. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 harakozemwo n'ibikorane by'ugwaruka. Itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri, itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu, itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu, n'itariki 8 z'ukwezi kw'icenda. Muri uyo mwaka harabayemwo n'igikorane c'abakobwa itariki 7 z'ukwezi kwa 12. Muri uko gwaruka nyene ingabire zagumye zikura kandi zigaragaza. Umugwi MTC warashize ahabona indirimbo 3 harimwo ama-clip video 2. Abana nabo nyene barakoze ibikorane vyabo itariki 16 ukwezi kwa kabiri, itariki 18 ukwezi kwa gatanu, n'itariki 17 ukwezi k'umunani. Uyo mwaka waranzwe kandi no kubatiza abavyifuje. Itariki 20 z'ukwezi kwa kane, itariki 7 z'ukwezi kw'icenda, n'itariki 21 z'ukw'icumi. Abantu barenga 80 bakaba barashingiye intahe Kristo mu kubatizwa mu mazi menshi. Amasengesho afatikanije no kwisonzesha y'imisi 31 yabaye mu kwezi kw'indwi, aho twabaye mu bihe bidasanzwe byo kugenderwa na mpwemu yera. Ayo masengesho akaba yarangijwe n'ibihe bidasanzwe byo guhimbaza no gutazira. Harabaye inkino z'umupira w'amaguru itariki 10 n'itariki 17 z'ukwezi k'umunani, zari zifise intumbero yo kugira ubutumwa bwiza ugwaruka rwari mu buruhuko. Urugendo rwitiriwe Musaga for Jesus ko kwatura ukuganza kwa Kristo hejuru ya Musaga rwabaye itariki 18 ukwezi k'umunani. Gwitabiriwe n'ishengero rinini ryariko rizunguruka mu mabarabara yose yo muri Musaga risengera ko karere. Uyu mwaka twarakiriye abashitsi bavuye mu gihugu ca Amerika mu gikorere c'abakozi b'Imana citiriwe God Deep Grace, cahuje abakozi b'Imana barenga 600 bo mu mashengero atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo nivyo bikorwa nyamukuru vyaranze umwaka w'ibihumbi 2019. Duhejeje mu bwiza, duha Imana icubahiro ku vyakoretse vyose, twiteze n'ibirushirije mu mwaka w'ibihumbi 2020. Tubifurije umwaka mwiza, Imana ibahezagire.